turashimiye Eklezia Katolika y'u Burundi yo yama ituronsa abasaserdoti ngo bagume batwibutsa ko ari Imana tubwirizwa kubaha no gukundira ikatuyobora. Mbere dushimire abepiskopi Eklezia Katolika kuri uwo mutima bafise wo gushigikira ubutumwa bw'abibusamana mu nzego z'ukwivuna abansi n'umutekano. Uyu mwaka barasabye ko baduha abibusamana bane tubigaye igishika cinshi. Ese Yezu Kristu yabitoreye kandi utumenyesha muri izi nzego z'umutekano w'ukwivuna abansi dukomereza kunwana no kunwanisha abarundi dusukubira imisi yose. Niteka cyane kuba mwashitse kugira ngo mubane natwe dusangire urubanza rw'iteka, dusangire akanyamuneza ko guhimbaza iri sakramento ryeranda. Tunezerwe kandi n'aba batujeje mu gipolisi cy'u Burundi n'abashinzwe ibisata bitandukanye haba mu gisirikare no mu gipolisi bari hano bashimye kugumana natwe kuva mu nka ya misa mu rugendo naha turi nabo nyene mu nkondere tubagurira ubwatsi. Uru rubanza nogira ni ruhava ruba urwa mbere mu manza twateguye nk'uko kuko murabona ko ibikoresho bihari, ibikoresho birahari kandi hari n'ibyo ntaheruka byo mukozi wanje namubonye ndaryoherwa cyane rwose, ndamubaza ntiwahora he Garoyal.
yaraduhaye ingwate y'akanovera ko mw'ijuru muri yo kundurwa agira
ibyiza byinshi abyumisha n'ibinezaniro n'ubutumwa bwiwe ahezanirwa ibyo byose bizashoboye kumubwira iyo twaje tumwibukira utari ntabwibukira ariko arasemera imbere y'uko duhimbaza umunsi muze gushobora no kubidusaba ikigongowe none tuwuhimbaza isuzuguro kugira ngo imana bwira byose
abaganirira ishengero ry'ubwami bw'Imana abarwaye barimo akabakisa ngo buze gutanga kugoroba bamwe 12 bamwegera bati erega gira ngo barunike bisukure baje gusaba indaro baje kurondera icyo bararira mu mihana no mu rwatsi cy'ahantu urabona aha turi mu gahinga Yesu nawe yarabaye ati nimuhagaburire namwe nabo bati imikate dufise ntirenga 5 n'ifi 2 ubona twebwe twona gusumira iryo shengero ryose nabo abari aho barabagabo 5,000 Yesu ababwira abigishwa biwe ati bicarike ku migwi ya 50 ibyo batumwe barabigira bose baricara hanyuma Yesu yataya imikate 5 na za 2 arangamira mu ijuru arabihezagira abimanyura abihereza abigishwa biwe ngo babigaburire ishengero bararya barahaga imisigazwa nayo barayitorokanya buzuza ibikemanyi 12 tushemeze ijambo ry'Imana y'umunsi w'Imana sakamira icyo tutegereje kwiza n'ubuzima n'ubuzima bw'Ukaristiya ubuzima Yesu yazutse urabona ubonye bamubonye nawe yabiyereka mugabo ntatumeze nka Yesu atari bwasuke umwanya umwe arabaka hafi mu mwanya urimo ari ku isi yose abifitiye ubushobozi ariko Yesu yaciye bugufi muri uwo mukanda gusa n'umwana mutoyi agashobora kumwakira akaja muri we n'uburyo yatorera abandi natwe maze zira muntu wese ashobore kumugabana kandi amuherekeze mu buzima rero turatuye kumurundira tumurirahaze niko cyane turibaza umunsi mukuru w'isakara ry'Ubwiranda buri mwaka ndashimira cyane mu Burundi abarongoye igihugu inzego z'abapolisi n'abasirikare bahimbaza umunsi hamwe yego cyane nibo twabwira n'abamurikiye ariko mbere yo gushikira igiciyumviro cyo kubashimira ibibanza baruke ku rwego rutakiruka ingene ushobora kwibaza uyu munsi mbega umunsi nyabaki hamwe ryari kubera ibyo bibaza isakaramentu ry'Iranda n'amasakaramentu s'Iteranda kubera ibyo bibaza kubera kubera umunsi mukuru w'ukwawo ari amasakaramentu tuyahimbaze ngo yego cyane isakaramentu ridasanzwe kuko ayo masakaramentu ashinzwe kuri iryo sakaramentu mu by'ukuri uyu munsi mukuru muri Ekleziya n'abatanguranye na Ekleziya Papa Urban wa kane mu kinjana cya 13 niho yatangaza ko ku isi yose uhimbaza umunsi mukuru w'isakaramentu ry'Iranda bakaguhimbaza umunsi w'Imana ukurikira umunsi mukuru w'Iranda muri ubu rero n'umunsi mukuru watanguye kera kinjana cya 13 kuva mu 1200
na 1934 hanyuma mu myaka y'ikikeya tumwe akine mwiranda niwe yanditse ururimi rwa Philippe Simon Shemezimana niwe wakurikira inyigisho zijyanye n'Ukarisitiya zikwiriye nicyo gituma nzokwibanda garuka kuri Ukarisitiya bakavuze bibaza ngo kuki mu misa tunari patiri asangira ku bwato bw'ubumenyi turi hanze mu bumenyi kubera atubaza twishi kubaza n'urugo ruririmbo byose birishuwe bitari bike ni mu mwaka w'ibihumbi magana atatu na cumi na gatatu ururirimbo rwatangiye kuririmba mwaka w'ibihumbi kimwe n'amajana atatu na cumi na gatanu ikijana cya cumi na kane intango y'ikijana cya cumi na kane urumva rero icyo gihe amadini y'abakoroti yatuma amadini y'ubwavuke hanyuma kandi muce mubyumva n'ayavutse yahaye ikibanza isakaramentu ry'Imana none mu buzima bw'Ekleziya ishengero rifite isakaramentu ry'Imana urumva ko ari ikintu tunabigenda cyane ariko igenda tunabihari siko n'abazari bashengero ngabo niko nashimika bose isakaramentu ry'Imana nibyo Ekleziya hatahize gusumba ego cyane nicyo gituma kuri nyumaza ntiturihimbane ndatora nimumurika y'imisa cyane cyane keretse uri mu bitaro uri ku musego bashobora gusangiza mugabo nimumurika y'imisa imurika y'imisa niyigize Ekleziya isakaramentu rero mucyo muzumva Yesu turemeza ko ari muzima umubiri n'amaraso mu ishusho by'umukato n'umuvinyo ego cyane hanyuma cyongere bacanye urugendo kuko cyari igihe abakirisitu basangiye benshi basangiye bake bagashaka yuko rero bahimbaza isakaramentu ry'Imana bakabura abakirisitu kumva ko harimo urukiza rudasanzwe bahurumbuye isakaramentu ry'Imana bayihurumbuye bose maze Yesu abaramye mu cyo barimo abaherekeze mu buzima maze urugendo rw'abakirisitu ntiruze rubananire nicyo gituma rero hari urugendo rwo gutwara Yesu ahashoboka hose mu mitima tumwakire mu mihana yacu ashikeyo mu gihugu cyacu ashikeyo mu nzego zacu zitandukanye mu kazi kacu ashikeho mu mirimo maze iminezaniro n'ibyiza byo abishingeho bituberekeze rero cyane tunanirwe urumva rero urugendo rwinshi ruba rugamije ko Yesu agendera ashika hose ahashoboka akamutuza bya byiza byiwe none rero kubera iki Ukarisitiya tuvuga ko ari isakaramentu ry'Imana ego amasakaramentu yose n'umwiranda ariko Ukarisitiya tuyiga isakaramentu ry'Imana rwose tuba dushaka rero kugaragaza ingene isakaramentu rigize mu ncamake ubuzima bwose bwa Kristo kandi Kristo wenyine muri iryo sakaramentu akora cyane igikorwa cyo gutanga ubuzima bwiwe bwose ngo dukize akize isi akire muri ikintu waje akire muri we ikine amaraso yanje wowe basija ko Imana yo muri kahise ni muri kubu ikirundi cyabaye kera Yesu muzima arasubira kwitanga wese n'ubishije kumukata y'umubiri igihe cyose tukayibisa iberejwe Yesu muzima
ari hagati yacu urukundo rwiwe rugumane rwawe rundi arakwihereza icese wese umubiri n'amaraso ni Yesu yazutse urumva n'igitangaro murabizi umusaserdoti ahegiye kugira konsekrasiyo y'ibanga y'ukuri n'agatangaro n'igitangaro Yesu yatugiriye none rero Yesu muri sakaramentu ari imbere yacu turamukamana kandi tukamwakira tukamwiheza ubuzima bw'umukristo bwubakiye ku Karistiya ko ufise Yesu ibindi byose tubifise kuri ibyo kuko ufise byose ufise Yesu ufise byose n'abashaka mwene aca mu mvugo yose maze tumutunge muri twebwe ibyo byose dukeneye ariduhe ari masakaramentu n'ahashingiye rero nabiganuka muri iyo turamugana Yesu kuba ingabirano cyangwa igihimbi Yesu tuganuka kandi ikigomwe wisakaramentu y'ikigomwe akaduhagira hanyuma Yesu akaduha umutima mweranda wisakaramentu bigukomeza kuri umutima mweranda Yesu akaduha akatugira abana b'Imana isakaramentu y'ibatizimu akatubwira ubumwe akatubwira ubumwe umugabo n'umugore bagiye kubakana bakaba umwe akababera ipfundo ribafatanya Yesu arakira umuntu w'umusaserdoti Yesu urumva ariko buri wese muzima twagira mu Karistiya urumva ko igitangaro tugira turi bato atakintu yufatiraho ngo twagize neza badushimire bikavuga mu bube gito bwacu kuri magana make yacu arazi iwacu aravuga ko turumurungira na ntabwo uwo mweranda n'umutwebwe none kuki tumurungira kuki tumurungira Satani mweranda egume uwegereye Yesu amugabira byinshi uwajakumuje hanga Yesu agabana byinshi wiruke Yesu n'atahanzira yoye uri kumwe na Yesu n'atahanzira yoye Yesu atanga ibyiza byinshi muri bike n'urukundo Yesu aratugira umubiri umwe aratugira ubumwe umubumbiye aramukura mu kabareba ntawe nyakabwe ntawe kandoga akamushyira mu muryango akamubaka ubumwe ahari ubumwe hari ubwiza bwinshi none rero nicyo nshima nzegeza mu makora iwacu mu bakristo atubwira umurimo umwe bose basubira kwiyumva ko ari igice cy'umubiri wiwe twese tugize umurimo muri Yesu turi ibice by'umubiri wiwe rero akatubwira umwe ahambatiye kuri ijambo ry'Imana twumvise Pawulo yandikira abanyekorenti mwumvise babwira bandika babwira ibi kubera bari mu macakubiri barakumirana ntibasangira izo batunze
bagiye mu muherezo y'imisa ngo kandi kajagari bamwe basanga abatunzi bazanye ibifungwa biryoshye ibinyobwa biryoshye abo batagira icyo bashyira ku munwa hageze ko basange abatunzi bafata bya bintu byabo bimeze neza abo bakikumira bikabura utubi abemera bikarahanura ati Yesu yabwiye Mose agize akire murye akire murwe zina muntu wese yaje amugana aramugabira ntawe utahagaranye tumwebwe mumeze mute none Yesu urabizi igihe yitanga wese yarasambuye amacakubiri arasambura uruhome rw'urwango araduha amaraso yiwe n'umubiri wiwe arasambura uruhome rw'amacakubiri n'umuryango atwungira ubumwe none ko yatungiye ubumwe ntacyo atakoze ngo tugire twese isangiramutima tugire isangiratunga no mu mwuka mu nkuru nziza Yesu yabariye abatumwa ati egeranya abo baje gusenga begeranye bagire imigwi batondeke yabigize imbere kubagarurira abantu b'umuryango wa Yesu aratubakira ubumwe uje kwa Yesu Kristo muzima mu mbuga y'imisa aramukura mu macakubiri rwabo umuryango akamwigizanya ubumwe n'uvukana mu rukundo mu mahoro n'inzu hacaho ubumwe uvuye mu misa uje asenga yitwa Yesu Mukaristiya atahutse mu nzu yiwe haba kuryamo acaje igenda hashinzwe umukano mu migambwe cyangwa mu migambwe hari ibintu byo kuryana haca haba ubumwe mu ntara haba ubumwe si ubwoko dufite ubwoko bw'ubundi ubuze kwihangana ko abandi bose bafite ubwoko bumwe bihanusha ni ukwihera kugira ibigango tuvuga biratandukanye naho nyine bwa bumwe tuvuga kwa Yesu burahashika mu mbuga y'imisa niba mufite bikurikira ikonsekrasiyo twamamaza umutima mweranda dufashe turumwe dusange umutima muri Kristo dufashe turumwe isakarane ry'ukarisitiya isakarane ry'ubumwe ritugira ubumwe aha rero uje kumva mwebwe mugize inzego z'igisoda n'igipolisi ko guhimba isakarane kugira kuri hamwe ubumwe Yesu nibarondera tuza tumwitura abaraye bose kandi isangira mutima isangira tunga isangira byose mu nzego zayo ibyabitiye Burundi bicibwe ntibigaragara ko tuza twoga ko twambaza Yesu guhimbaza isakarane kugera mwazi gukera bagira bati kuja hamwe igisoda igipolisi abahutu abatutsi bakaja hamwe bakagira urwego rumwe ikibazo cy'igisoda kidashoboka si hamwe n'ubu birashoboka ikibazo cy'igisoda abasoda n'abajyana bari bakiri muri polisi n'ikibazo cy'igisoda ariko Yesu icyo kibazo murabona ko yakubiriye imbere
abandanye bose gikorera umuti ubwo bumwe bukomere n'inzego zacu niba mu Burundi ubwo bwose bukomera rwose rero mukamafasha ingendo yanjye ngo gucimira abandi mwambaze Yesu wisakaze mu Rwanda wisakaze mu gihugu yazaseruke atugirira icyo cyiza n'ubu Yesu hano arakurwa ntabazanye mwegereze ku cyiza kize cyuzuye neza nawe turi ku isi y'abantu amahoro n'ubuntu arukureho hanyuma isakaze kugira turi kurumviye kuko aratugarura ijambo akongera kandi mu buzima bwiwe umubiri n'amaraso byiwe mu mvuka y'imisa aratugarura ijambo byiwe amumusha tukaze n'ubintu agaheza akatwihereza tukamufungura none ni ibintu tuba dukeneye tubeho turakeneye imfungwa y'umubiri imfungwa y'umutima umwakiriye mu ijambo ryiwe umwakiriye mu sakaramentu arahita akagimugisha n'umunezero birengeye atawubipima ngo amushobore imbuga y'imisa ifite agaciro nta ngore ntasubirizwa harimo abidoga mu mahera mu imbuga y'imisa bahera n'ayiki undi imbuga y'imisa igira agaciro ugira ati azana agaciro k'imbuga y'imisa mbega ukuvuga kubane wumva Yesu Yesu ni umuntu bishoboka ashobora kugira Yesu muzima mu mbuga y'imisa abandi basira ko twihereza Yesu muzima none ari akantu atanga kabari gato ku gaciro k'imbuga y'imisa n'akamaro kayo imbuga y'imisa rero murabona abaho umusaserdoti n'ibyo umusaserdoti aba ari mu kibanza aserukira Yesu Yesu muzima akora arangura cyarangura umusaserdoti Yesu muzima yazutse none murabyumva umusaserdoti bagutubwiye mu gisoma cya mbere igihe Melkisedeki yazaga na Ibrahimu yaravuye ku Rwanda aja gukiza Loti muwabo yari ateye aramuganya kakazi avuye ku rugamba Melkisedeki cyarata amufasha gushima Imana atwaneza kimwe Ibrahimu n'Imana yawe yanezagiye mwibuke Elizabeti abwira amatwaneza kimwe kandi bagore bose n'Imana n'umwana w'ubwenge yanezagiye nonaha Melkisedeki aje abura Yesu atanga ishikanwa ribereye Yesu rero Melkisedeki n'umwami yageze ku mwami w'ubutungane uwo mwami w'ubutungane nta muganga cyangwa mukaruzi icyo gihe abasaserdoti muri Israeli bava ku muryango bamuka kuri Levi n'abandi ariko Melkisedeki bamuha akabiyamu ni ukuvuga aje aserukira Yesu ahura Yesu ati kandi ahazora ahaba n'Isirayeli igisagara cy'amahoro abahantu h'amahoro none Yesu umusaserdoti mukuru ahereza imbuga inoga Imana ahereza imbuga inoga Imana maze ikadukora tukifatanya nawe tukabihereza umwuka w'Imana arashima Ibrahimu urumva yari yakoze uyu Melkisedeki yabihereje Imana irashima mutakumbuye nta maraso yaseruseseka aja muri Yesu abasaserdoti baza mu kibanza cya Yesu nawe ubona
yose burya turakenera rya jambo ry'Imana umuntu wese amenya gusa buri bakiga bashaka kubikana umuntu wese ijambo ry'Imana kandi Yesu si ijambo ry'Imana gusa atanga bibiri hari abagenderwa bariko bigisha ngo Yesu atanga icyiza cy'umutima barengera yuko Yesu atanga icyiza cy'umubiri bavuga Yesu atanga amahoro Yesu atanga umuroti atanga amahera n'amusaba arisubira ubonera n'ubigezi n'atanga icyiza cy'umutima gusa usenge umutima wose urumvise n'icyo kuba
ibyiza byose bidusange twibagire. Amen.
nyakubahwa mushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi, umutekano, nyakubahwa mushikiranganji w'ukwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba, nyakubahwa mugenduzi mukuru w'isi cacu Burundi n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa Jegera mugenduzi mukuru w'isi c'u Burundi, nyakubahwa Bwibusamana mu gisirikare c'u Burundi, Bwibusamana mukuru mu gisirikare c'u Burundi, banyakubahwa bajenero, umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'abepiskopi katolika y'u Burundi, basaseredoti b'Ibusamana, basaseredoti dusangiye ubutumwa mu bw'Ibusamana bw'igisirikare n'igipolisi, ba ofisiye, ba sous-ofisiye, ba polisi namwe basirikare muri hano, imiryango y'abapolisi n'abasirikare, bakristo dusangira ibyiza by'Imana mu gipolisi no mu gisirikare bw'Ibusamana, batumire bahire, tugira amahoro ya Kristo. Ndahimbawe no kubasanganira n'ugweze muri kino kibanza. Bwa mbere ndabipfuriza umunsi mukuru mwiza w'isakramento ry'Eranda. Twebwe ngaha mu Bwibusamana bw'igipolisi turahimbawe cyane rwose, kuko ni iteka kuba uyu mwaka ari twe twateguye uru rubanza turi kumwe n'abasirikare, tugahimbarizwa hano iwacu mu gipolisi c'u Burundi muri paruwase yitiriwe Papa Yohani Paulo wa kabiri. Turahimbawe rero, tunezerejwe n'uko mwitavye uru rubanza rw'iteka, mukagwitaba muri benshi, na cane cane dutewe iteka n'abavyeyi bacu batujejwe, haba twebwe abapolisi, abasirikare. Nipfuje ko twokurira ubwatsi abanyakubahwa bashikiranganji bari hano, mu nkundire tubakomera amashi cane rwose. Niteka cane kuba mwashitse kugira ngo mubane natwe, dusangire uru rubanza rw'iteka, dusangire akanyamuneza ko guhimbaza iri sakramento ry'Eranda. Tunezerwe kandi n'aba batujeje mu gipolisi c'u Burundi n'abashinzwe ibisata bitandukanye, haba mu gisirikare no mu gipolisi bari hano, bashimye kugumana natwe kuva mu mwuka ya misa mu rugendo n'aha turi, nabo nyene mu nkundire tubakurira ubwatsi. Banyakubahwa, ndabahaye ikaze muri kino kibanza. Ndanezerewe nuko turi kumwe, kandi sije jenyene, abari hano bose baranezerewe. Turahimbawe kandi kuko uru rubanza ntitwari kugwishoboza ihataba mwadufashe umugongo nk'uko mwama, mukadushigikira, mbere mukaduha n'uburyo, haba mu by'amafaranga canke mu bindi bikoresho twabasavye. None mu nkundire mwebwe muri hano, tukengurukira abavyeyi bacu baba batwitwararika kandi batwitwararitse n'Imana. Yemwe uru rubanza nogira ni ruhava ruba urwa mbere mu manza twateguye nk'uko, kuko murabona ko ibikoresho bihari, ibikoresho birahari, kandi hari n'ivyo ntaheruka by'umukozi wanje. Namubonye ndaryoherwa cane rwose, ndamubaza nti wahora he Garoyari?
Ego none rero abavyeyi mwarakoze namwe bakristo muri hano mwakoze cyane rwose kubana natwe ubandanye muhimbagwa hano iwacu Kristo mu Eucharistia tubandanye tumwitura tumushengerera tumwambaza kugira ngo dukomereze ubucuti n'ubumwe hagati y'inzego ariko na cyane cyane adukomereze abapolisi n'abasirikare n'imiryango yabo. Ese uyo Yesu mu Eucharistia yo tunagurira ingo zitari nke z'abapolisi n'abasirikare zigoyagoya twebwe tukironka akakanya ko kuja imbere yiwe tumusabe dusabira izo ngo kugira ngo twese tuhagurukiye rimwe imbere yiwe duheze duhimbagwe nuko twese turi kumwe na Kristo kandi ariko aradukomeza. Akanya muza kumara hano rero mukamare mukanyamuneza mukamare mwituze kuko Yesu twagendaniye n'ubu aracari kumwe natwe. Muvyeyi Bikira Mariya nukuri ntitwabe tumudendereza ngo uraheze ubwira umwana wawe ngo kumenga umuvinyu waheze, umuvinyu urahari kandi umuvinyu ukwiye. Tuwihereze rero tuwihereze tubandanye tuganira turi muri ako kanyamuneza. Imana yashimye kugumana natwe ibakomeze kandi ibamezagirire tugira amahoro ya Kristo. Nyakubahwa umugenzuzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi umutambukanyi wanyu, nyakubahwa cegera cy'umugenzuzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi, abanyakubahwa bibutsamana bakuru mu gisirikare no mu gipolisi, abanyakubahwa mwazagabo mu gisirikare no mu gipolisi, urwego rw'abajenerali muri ngaha abatandukanye banyu, abanyakubahwa saserdoti mukaba n'umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'abepiskopi mu Burundi, abanyakubahwa saserdoti mukaba muri ngaha, abanyakubahwa mwazagabo muri ngaha mwese igipolisi n'igisirikare abatandukanye banyu, abanyakubahwa abasogofisiye b'igipolisi abafasha banyu, abanyakubahwa abasirikare b'abapolisi, abanyakubahwa abaturi bahiye satubiye urwego rw'ishyirike attaché de défense de la RDC au Burundi et parmi nous. Je vous souhaite pour la bienvenue. Abanyakubahwa muri ngaha abaturi bahiye abatumiwe na Yesu muri ngaha, abatumiwe na nzego mwese wese mu cyubahiro Imana yamuhaye, tugere Kristo tugere Kristo. Ashikano kanya kuko umpaye ijambo rishirije naje watumiwe na Yesu nabo natuye kandi n'izo nzego nabo rero yakanye kose ngabo natibanye gusanga kwa nibereye hirya mu misozi akarere kurango yanyuza n'umuntu afatiriwe n'abiri ariko Yesu yakubujije rero tunakabushima ijambo mushikiriza ijambo ry'umushima no gushimira inzego zo kwivuna abansi hamwe n'inyamiramabi zo mu Burundi ciye ku bawumonye ku bajejwe imitima w'izi nzego kugene baba batunganije uyu munsi mukuru mwiza nk'uyu ukaduhuza gutya maze ukarushirizaho kudukomereza ubumwe dusanganywe hagati y'izi nzego zo kwivuna abansi n'inzego z'umutekano kuko
umwe urakomera rwose kuko tuba turi kumwe n'imiryango ariko usanga ubumwe bukomera cyane rwose. Dushimire kandi umwungere wa diyoseze yacu ya Bujumbura naho atashoboye kuza ngo yarubitse intumwa, twamubonye cyariho cy'umwungere aho yaciye afatirwa, nabo tubashimire ko baheza kwitaho intama zabo, bakavuga bati ariya mu gisirikare n'umupolisi barutumiye turitaba canke tuharungika intumwa. Ni byiza cyane rwose kuko byerekana ko uyu muryango turimo wa Gatolika yemewe wose kandi y'abatumwa ko dufise n'abungere nabo nyine bakitarika bongera bakitaba. Reka no gushimira aba musirikare cy'igipolisi barongoye izo nzego muri komandema, nabo nyine kungene bagerageza gukora neza kugira ngo ibikorwa biba byateguwe mu bice bitandukanye, bagaheza nabo bagafasha kugira ngo bishobore kuja mu ngiro. Ibyo zose rero ni ibyo gushima, dushimira kandi na komite yateguye n'urubanza, bashimira ko ariko kariya kabo ubutegetsi butereka neza, bateretse neza kandi nabo ntibiyibagirira, tubikana ko abategetsi beza cyane turatwema natwe ko tuza gusoma neza. Mushimira rero mwese muri ngaha mwese gucunga ciwe ku mirimo asanzwe ajejwe mu gisirikare no muri polisi, reka no kuba kandi yitavye n'urubanza kugira ngo ejo wa ISS naho ejo wa ISS yaratuza abasirikare yagumari kuko n'umujenerale mugabo tuze nawe nyene bavuye kwa abasirikare aho baraye kwa ejo wa ISS toshe mugabo irageza kwigora nk'umugenzi wa Kristu nk'umukristu n'umuryango wiwe bakaba bitavye bino birori, nabo nyene tuboreka kubakura no kubashima cyane rwose kuko ntabuze abandi bayobozi b'igisore bitandukanye mugabo kugagira bafatiwe nabo ushobora gusanga kugira ngo turemo atabagenda atayukije kugira ngo batukane natwe tumenye akabibutsa mugabo bitera barafatiwe turi kare dukorera hariya katureke aho bibana ko agumaze tugushima cyane rwose kugira ngo nta magambo menshi ni urugamba ufise kese y'ijambo ryo gushima sosiyete yibutsa abana b'isirikare n'umupolisi nk'uko igisabisho kwibuka yubile y'imyaka 100 tusaseredoti ese natwe mu gisirikare n'umupolisi tubona abasaseredoti benshi kandi beranda, maze imiryango y'abasirikare n'abapolisi ikagera n'abahoze ku rugamba nabo nyine bimwe turabajejwe aho tuzaronka baza barabaha ubutumwa bashaka ku mutima, maze mu mirimo ya misi yose tukaguma turemye. Arangize rero turabishima, nshimira ko uyu munsi ari umunsi mwiza, dushimira n'umunsi abana bakuru gisirikare n'abapolisi baduterekeye kuko igihe bahora bavuga ati mwakire mwese ugasanga nayo twashikira twese nawe ubwo muri kino kibanza twashikira twese abo mukate n'abantu mu vinyu musenyeri bikanasigura ariko aho nyine twashikire kuko bwa mu kimenyetso. Ndashimye n'igera atandagaye abatumye guterekera bamwe baduterekera, maze natwe ijambo ry'Imana twumvise ijambo ryiza n'urugendo tuvuyeko
bibe bisubira kutwibutsa no kuvuguruza ukwemera kwacu maze kugira ngo imirimo tujejwe toroshe gukingira igihugu gukingira abenegihugu umutekano abenegihugu n'ibyabo tubukore neza twisunze ijambo ry'Imana kumwe babaza Yesu abasirikare n'abapolisi bose bari kumwe nyine tugire gute kugira nyine tugenze neza izi nzego tukaguma zirongorwa na mutima mweranda ukuri mu Burundi tubwirira muri paradizo kuko hari amahoro n'umutekano abayahitaye n'isoko ikaba yarabonetse yana mostera yose ngo yiga tubona sinzi ko abapolisi bazi kumenya kumenya byaciye kindi neza usanga na mostera ko kitazibonetse tukaguma dusoma dusubira neza akoze tugere Kristo Burundi ekomusangandi y'ubunabansi n'urushikira abahoze ku rugamba akaba umugenzuzi mukuru w'igipolisi gucegera kandi banyakubahwa w'isamana mu gipolisi n'umusirikare y'Uburundi banyakubahwa bazangabo isongerezi polisi n'imariyeto igisirikare mu gipolisi abakunzi banyu banyakubahwa Kristo mwese ngaha tugire Kristo. Kristo ni muzima. Kristo ni mubuzima. Iteka ntagere kuri jewe n'ubushikiranganji bw'ino hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano no ku rwego rw'inyamiramabi rwo kuba ni kumwe namwe muri kano kanyamuneza umunsi mukuru w'isakramentu ry'Irangi. Narijya uyu mwaka twatewe iteka bikabera muri iki gisata cy'igipolisi gisanzwe kiri mu bushikiranganji bw'ino hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Imana ibereke icyubahiro. Nagomba rero mfate aka kanya kugira ngo ndabifurize umunsi mukuru mwiza w'isakramentu ry'Irangi. Umukristo ndazi akamaro uyu munsi mukuru umariye inzego z'umutekano no kwivuna abansi. Yesu ati ese bose bobumva. Uyu munsi mukuru w'isakramentu ry'Irangi rero warafashije inyamiramabi n'abasirikare kunga ubumwe budacika ushingiye ku Yesu Kristo yashimiye kugumana natwe muri Ukaristiya yeranda. Ubushikiranganji bw'ino hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano turakenguruka cyane ubutumwa abibusamana barangura muri izo nzego ari zibiri kuvuga rwo kwivuna abansi n'urwego rw'inyamiramabi. Nicyo gituma dukora uko dushoboye ngo ababisamana bacu barangure imirimo yabo banonokewe. Abibusamana bacu turazi imyitwariko mufise kandi tubifise ku mutima. Turabemereye ko tutazokora ngo murangure neza ubutumwa Imana yabashinze mu nyamiramabi
no mu gisirikare cy'Uburundi. Turashimiye Eklezia Katolika y'Uburundi yo yama ituronsa abasaserdoti ngo bagume batwibutsa ko ari Imana tubwirizwa kubaha no gukundira ikatuyobora. Mbere dushimira abepiskopi Eklezia Katolika kuri uwo mutima bafise wo gushigikira ubutumwa bw'abibusamana mu nzego z'ukwivuna abansi n'umutekano. Uyu mwaka twarasabye ko baduha abibusamana bane turegaye igishika cinshi. Ese Yezu Kristu yabitoreye kandi utumenyesha muri izi nzego z'umutekano w'ukwivuna abansi dukomereza kunwana no kunwanisha abarundi dusukubira imisi yose. Ndifuza ko uyu munsi mukuru wozanira inyamiramabi n'abasirikare ndetse n'imiryango yabo amahoro n'akanyamuneza. Yezu Kristu muri Ukaristiya niyongere ubumwe imiryango yacu, yongere adushoboze kuba urunani rutamenwa rumurikira abandi mu nzira y'ukwemera Yezu Kristu nk'umwami n'umukiza wacu. Sozere iri jambo nkengurukira abibusamana bacu ukuntu bitanga inyamiramabi canke umusirikare n'imiryango yacu imurikirwe n'urukundo rwa Yezu Kristu yashimiye kugumana natwe muri Ukaristiya yeranda. Ese abarundi twokakira urwo rukundo Yezu yadukunze ukabonekera mu buzima bwacu bwa misi yose mu gusukurira abo dushinzwe. Mbere yo gusozera amagomba nshimire attaché de défense wa RDC bari kumwe natwe muri runo rubanza rwiza ko yashimiye kwifatikanya natwe. Abasabe umukomera amashyi. Murakoze cyane. Yanezerewe rero n'ingene mwateguye neza uyu munsi mukuru uduhuza muri izi nzego zacu. Akengurutse n'icicaro ciza n'izimano aduhaye zizigiye ko ubandanya mu gufata neza. Ongera bafata n'aka kanya kugira ngo abashimire, bafata n'undi mwanya ukungene cyane cyane inzego zo kwivuna abansi n'umutekano ahagariye neza muri bino bihe twari tumaze mu matora. Haba muri kampanye, haba ku munsi w'amatora nyezina n'ahagaze neza cyane, ibintu byagenze neza, sanze sida ibikomera amashyi. Abarundi tugira urunani nk'inzuki mu muzinga, dukore tukiziganya cyane cyane ibyo turongoye abandi kugira abenegihugu baheruka kuvuga uko bifuza barongorwe neza, uburongozi bwiza usukurira umwenegihugu. Nari gusozera mvuga ati mutwongere oya ibyo mwakoze birakwiye, ibindi byiza ndasubira inyuma. Nuko nanje kubera nashimye kuvuga ati akongeza ahubwo nanje ariko ndoroka agafuka kamwe kavuga ina muri general secretary general mutegera ciyo kumwe bizogenda imiburi agafuka atora. Inka heza urubanza ukagenda neza, inyamiramabi n'abasirikare ntimwandika umunani oya
kuko musanzwe muzi gusoma no kwandika mbere bahaniro Olha gusoma no kwandika mutima ndabizi ngo nasomye neza onanani kumunani ibyo kuko ibanga mufise biratandukanye no kwandika umunani gusa mutahe wese ashike mu rugo iwe ashika amahoro ejo nirenge murakoze Imana ibaheza Sharaji turi kumwe tukaba tuvuga imisa muri imisa yene afite amasabikanya abubahwa abagenera mwese muri ngaha y'umusamana mukuru abari umusamana siy'imana y'umupolisi nyakubahwa umunyamabanga mu nama y'Epeso Katolika y'u Burundi ofisiye polisi musirikare imiryango yabo ariko ishasha Imana uruhare uyu munsi ukaba turi kumwe na attaché de défense de l'Église ikimenyetso kidasanzwe kama kongomero barampaye kano karyo kugira ngo kigize ijambo ry'ubutegetsi hanyuma duce turageza n'umuhizo Prokengurutse cyane bose bajya kubakwa abashikiranganji baduhaye aka kanya ugasangira amasabamana ugasangira n'iki kibanza usangiriyemo byinshi impanuro ugatera ijambo mwadushikirije turashimiye cyane bose umuntu wese yafashe kano kanya kuko atwiyumvamo kandi dukunda ugasangira urubanza umushikiranganji uko nabase n'umukwirikana abaza ku rugamba yabibutse ashyira iteka ko abantu bari ngaha ariko n'abataje kumbure bari kuvuga ko bataza hari ababivuze n'abatabivuze nabo nyine turabashimiye ariko umugenzo mwiza kugira umuntu yagutumiye hama urumva karibu kubanza ubwira uti nafatiriwe ariko ndabahaye impezaniro urubanza rugende neza turashimira cyane bose abateguye uru rubanza urumva rwateguriwe mu gipolisi umwaka uza mu gisirikare urabona uko mwene bateguwe neza ariko masabamana ugashika mbere inkuru na kino kibanza turimo bishimire cyane bose ibiganza by'abagiye barashikiriza ibifungurwa yinyobwa ko byari ibiganza byahezagiwe n'umukama ntawigeze amenya izimano y'abagiye kuzimana tubashimira cyane bose rero buri umwe wese muco yatanze kugira ngo runo rubanza rugende neza nyakubahwa umushikiranganji turashimiye cyane rwose kuko rero bakujije ingabirano dusangiye kandi twibutsa mbere n'icyivugo cy'uno mwaka uru n'urukundo rutwara ubu n'ubumwe butubana ngaha ariko kandi usabikanya iby'Imana iduba y'iyi ntambwe idasanzwe umufashe tumukomere amashyi yavutse ati mubera kuko arafise icyo
yunganira muri izo zimana. Bakoze cyane rwose, Imana yo umutima kandi ibahereje mutanga n'ivyo usigara. Urumva rero tumaze kuzurizwa ibyari twasoma dufitaniye twabateguriye ngaha ntihagire uwihuta n'umuhezagiro nutanga si uwo kubirukana, ahubwo icyari gisabisho cya Yesu ati mugumane natwe tugume tuhimbagwa hamwe natwe bikaza n'umuhezagiro. Ntihagire umuco agenda rero aha murazi umutekano urakwiye nta kibuza utunywere neza tubahimbare umuntu uhimbarirwe. Kandi uyu munsi wumvise ko umusamana mukuru mu gipolisi yavuze ati ushobora kuba umunsi wa mbere mu minsi yose tumaze kubaho, ariko nagomba bimusi kumakozaho isorenga ngaho. Turabona akarorero keza kandi turamenye yuko tuzokigana iciza kirarangwa. Turashimira rero n'umusamana mukuru ari we nyene izigereza muri urugo ku rwego rw'ubusamana bari imbere y'abandi bategura urubanza bazokana baza kandi kubwira tugaheza tugahereza indinganizo ay'ubusamana batuyoboka nabo bakayihereza inzego zikomeye kuri ubusamana aha bakabikorera kandi bikaba byagenze neza. Nabasabe gukomera amashyi mu mukama. Abihuta babona ubundi ntabwo nyene umusozi y'umukunzi ava muri humye. Turazi yuko mwariko muri zindi manza ariko muri hirya n'ino, ariko mugahitamo twebwe n'ubusamana bwayo. Uyu munsi mukuru nurinahazwe nuhimbazwe udufitiye ikimazi muri izi nzego zacu bivunabasi gupimabasi ku rugamba no muri inzego z'umutekano. Hamwe ubumwe butora, urukundo rutora, gusarikanya atari icupa gusa mugabo ishaka mu nguvu, ishaka mu butwari. Agomba ababwire yuko atashobora, ariko ubwo rukundo ntirwamuke kuri Kristo, ubwo bumwe ntirwamuke kuri Kristo, ugusabikanya nikuve kuri Kristo, unyakunza abantu rutiziganya gushika babere incungu n'imfungurwa y'ubuzima budahera. Tumukomere amashyi. Isabe rero y'ubusamana bose bari ngaha, Yesu yabahezagiye ariko yaduhagira ububasha bwo guhezagira. Yaraduhaye ububasha bwo kurungika, aduhereza mbere n'uburenganzira bwo kwifuriza abantu bose umwizero mwiza ukazoza heza. Ikibisigura umuhereza gushikiriza rero abasitiri tushari baha umufashe ushikirize umugisha ibyo gushima. Sinoreka gushima uberikiza abanye ashimira nanjye itekanye ureke kunteye irataririmbo ushimwe gushikaniye uberikiza abanye sinoreka gushima uberikiza abanye ashimira umuhorane n'umukama. Umugisha w'Imana ishobora byose igenda byose umuhorane namwe, ugendane namwe
ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda dushimeze umukama